iteka ridasanzwe gusubira guhura namwe bakozi ba BTV Burundi. Ndabamutse nongera ndabaye ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Mu Burundi duhere kuri zingingo nkuru ziyagize. Abunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bariko barahomba kuko abakiriya bagitanga inoti ziheruka gusubirizwa z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5, izo nazo akaba atamuntu acemera kuzivunja vyoroshe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakibura abatowe kwitegeko ry'umukuru w'igihugu ko bakwiye gutunganiriza neza abanyagihugu. Abari mu gisata c'imico kama vy'u Burundi barashima intambwe abaririmbyi n'abanyempano bose bageze kuko bariko barerekana idarapo ry'u Burundi mu bindi bihugu. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze uko nari mpeje kubivuga. Abunguruza abantu n'ibintu ntibumvikana n'abakiriya bivuye ku noti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 biheruka gusubirizwa, gutyo bakabura ayo basubiza abakiriya kuko bataronka aho bayavunja. Jules Verne na Kimana. Aha ni ku bituro vy'amabisi biri impande yaho z'isoko nkuru ya Bujumbura. Aharanga ubukene bw'amahera avunje bikaba biteye ikibazo hagati y'abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amabisi hamwe n'abiyunguruza. Ivyo bikaba zatanguye kubonekeza nyuma y'aho banki nkuru y'igihugu BRB fatiye ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'iz'ibihumbi 10. Abasanzwe bunguruza abantu bayaze nibonesha kure yanyu BTV yasanze kuri ivyo bituro bavuga ko bariko bakora bahomba kuko bateronka amafaranga avunje. Abiyunguruza nabo ariyo bazana gusa. Ibintu biriko biraba sitwo tubishaka. Ushobora kumbwira yuko uri umupasaje ushobora kwinjira muri bisi umukomera akubwira ati nubwo winjiye 5-10 ntayishanje ahari, ukacuvuga ati ego mfisa yavunje. Mugeze muri ville ikibazo kiba gihinduka, acaguha ya noti nyene wanse mugezi ko mugiye ko atayishanje office kandi amaze kuyaguha ikiba obligatoire ko mugarura aho mugenda hose. Nk'ubu je ndiko ndavuga uvuye muri ville meje gushwana n'abakiriya 8 ibaze mu 35 havemo abantu 8 wayo babwiye baguye noti ya 10 izo noti ya 10 zivunjahe. Naguze n'amayinite ya 2 bayanse, naguze amayinite ya 5 bayanse. N'ugwereza ikiro abanza kubaza kwanza ufise amafaranga yahe, none twebwe amabi tuzokwirukirahe. Sanga ibisi yose igwa ibisi ibihumbi 10 n'inoti za 5 ugahiga ibisi ikwasteri itoza ku 18 cyangwa 20 ugacu usanga gwaye nk'ibihumbi 300. None iyo shanje umva woyikoreka igiye kuri shanje hajya cyo dusanga kuri kwa shanje naho kuvugisha 10,000 uramusenze numva kawaida na kufuata kutakore na yo magari ya cyane uho rero twashitse kwituro usanze unye kuri 10,000 yaduze unye ngo 10,000 ivunjira igihugu cyatufatana mu mashati. Urumva rako dushwana n'abakiriye twabwiza ukuri ko atayishanje kubera ishanje tsingira n'igihumbi 1. Rero zanye 10 kazana 5 no yakuraye bari mugasha bavunja ingabara bavuga hakuna hata umoya kwa. N'abiyunguruza bavuga ko atari bo kuko amahera avunje bisigaye bigoye kuyaronka. Jewe personnellement iwanje byanse ko dusuma kuri botike nta kintu na kimwe baguha udatwaye échange, kandi murabona vyabaye turi mu mpera z'ukwezi kumbure tugifise amafaranga umuntu aba yaronse kwa gashahara. Uvuze rero ngo urasohoye ya noti ya 10,000 ya 5,000 kuri botike ntibatora. Uko nyene nibyo bibazo dufise no mu mabisi. Mu mabisi urisha iyo noti nugushwana, aha abantu biriwe bashwana bisi yose ducako dusanga n'imishwano gusa. Baba abunguruza abantu canke abiyunguruza basaba leta kugira ikihinduye kuko amafaranga avunje batayaronka canke bakongera ikiringo co guhinduza inoti za kera. Bisaba yuko leta itwongerereza ikiringo canke bakaturekurira abayeshanje canke badushangira bakatuvunjira amafaranga. Jecho no sabuze inzego z'umutekano ngo nka muri ville niba dufashe kuko twebwe iyo turiko turarira
niba banerezeje ko iyo tutwo turaje twebwe nitwe turiko turababara ariko amafaranga basimba kugira ngo abantu nabo amafaranga cyane Ndio saba leta cyo dufasha nuko basi ayo mahera abavuga yashikitse yosoka na bakatatu banaje ati debe iziguruga cyanje cyonyine ikintu ko ushobora gusaba nuko motorose za bibiri zatanata rero dusabe ababijejwe banyakubahwa abavyeyi nkuko bavyiyumviriye ahubwo bagerageze bongereze akabaraga bigende neza kuruta kugira ngo abo mu mabisi borohewe baronke ama-échange badusubiza natwe mu gihe dutanze ya 10,000 bakadusubiza bizoba vyoroshe. Ivyo biruko mu gihe ibanki nkuru y'igihugu BRB yatanze ikiringo kingana n'imisi 10 kugira ngo inoti z'ibihumbi 5 n'iza 10 za kera zizobe zakuwe ku isoko. Ni ukuvuga ku igenekerezo rya 17 ruheshi mwaka wa 2023. Nama umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abarongo y'abandi batowe kw'itegeko ry'umukuru w'igihugu yarabakebuye ababwira yuko bategezwe gutunganiriza neza abene igihugu tumukurikira. Mufashe kugwanya karenganya. Ko ndababwiye ngo mufashe kugwanya karenganya. Ni bande barenganya? Sitwebwe nyene muri isare. Sitwebwe nyene muri isare none. None kwa bene gihugu bava ko barenganywa sitwebwe yere muri isare abazitane niho bari none muzitane ni nkuki atadenosa karenganyo kabera mu ikomine yiwe kwatigera avuga ati je bariko bararenganya zarampa raporo hanyuma niho bica binyorohera muzitane si wo muvyeyi none w'ikomine kubera iki abana biwe barira arorera gutya arashobora kuvuga ati none je ntuhangara urya muntu yabigize tanga raporo ku umuruta none kubwira buramatari uti ntabarabura amatari gaje ngaha ibintu vyayangaye umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara wewe ku rudapere utegerezwa kumenya anti tutwara ni wewe bibazwa ubu rero je nibo tugira tutangure dusigarwe ndabiko bidakunda hadabwiye mu ntara mpamagara ingogaha ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu nico conyene igituma twagabanuye intara ni kubera iki twararavye dusanga iryo tunga ry'igihugu rizegegera bene gihugu duteza kuba dufise ikomine zifise ubushobozi intara zifise ubushobozi dushaka rero yuko ubutegetsi bw'igihugu mu ntara buzara ubutegetsi bufise ubutegetsi koko abene gihugu bubaha dushaka yuko rero uburamatari abafise ibishigikizo nabajejwe umutekano nabajejwe ubutungane nivyo bishigikizo vyiwe hamwe ata muntu numwe ashobora kwigira akagarama ruganda mu ntara urasanga umuntu avuga ati jewe n'amahera afise muri iyi ntara mugira hari ubutegetsi bw'intara urabatara bwubwira ati uvuze ngo kandi ndakwereke ko ubutegetsi bw'intara buriho nico gituma rero twagabanuye intara kugira ngo buramatara z'abafise abahinga babikwiye kandi bafise ico bakora abagendesha imiduga bakoze amakosa agacirwa itagisi imiduga yabo ntizosubira kuja mwibara mu gihe iryo tagisi itazoba ryarishwe bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse ndasabye ntihagire imodoka isubira kugenda n'ikiragenda ifise contravention bika barari ucumenga n'uruhusha mwabahaye ubwo bibaye ngombwa mugiriye contravention urayimuha akagenda imodoka akayisiga aho mukamwereka ahayishira mumetiriza mu mbere aho mumetiriza no kubaye kuri biro administratif iri hafi ntaca yishira kwicungiremo aca agenda arihe ahije kuriha aca azayitora agenda umenga mubahaye uruhusha bwo kurenza ko abantu bakorera mu ibarabara dukeneye ko bagira discipline nabo nyene ikindi naco ni izi moto ni modoka zitagira amaplaque uramataye n'inyamiramabi ndabasaba ubwa kabiri sinze subiye kumva ico kintu ko kiri ku butaka bw'Uburundi twe duharura ko ari ingo ziki iziva muri Tanzania cankuzo arabizi
twaradoriye twarasanze amamoto menshi akora muri Cankuzo, Ruyigi na Muyinga na Rutana. Izo moto zose zitagira plaque nizo abafrodere b'ibiharage n'imiceri bigera imyimbu yacu, kandi twaramenye kungene byagenze. Murazoziraba neza izo moto, muzogende neza murabiza arizo. Ni moto ishobora gutwara 150 gacigenda. Ramatari b'Umuyinga n'amwe akabidewo yarakabonye, barapakira bakuzuza gaca muzireka nta silence ko ikibazo nta silence igira. Igonze umuntu akagapfa muce mumbwira mwe buri nkabura amatari cyangwa umusani cyangwa nyembera mabi yiwo muntu uzomukura. Nta silence nimwe yemera kurumva nta plaque nta silence. Gaca tuzireka sirikibazo. Enzo wambwiye ngo nizareka ntizomuherako. Leta niko turegaza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bantu bose. None ubu muri leta twebwe nyene akariko tungura kuyahunyanga. Umwe n'igihugu wacu tuzomushira ku murongo guko. Kuva kuwa 9 gushika kuwa 17 Ruhesha yatunganijwe ihanishwa gurisha ry'amahinguriro akorera hano ku butaka bw'u Burundi. Icivuga kabari ubushakashatsi n'ubuhinga soko giterambere ry'amahinguriro akorera mu Burundi. Benoit Sindayigwanya kuri uno wa 12 Ruhesha umwaka wa 2023 i Bujumbura, ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bufadikanije n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ihayanishwa gurisha ry'ibikorerwa hano iwacu ku civugo ubushakashatsi n'ubuhinga soko giterambere ry'amahinguriro mu Burundi. Nkuko twavyiboneye aho twahashika, iryo hayanishwa gurisha kazoba akaryo ko kwerekana ivyahinguriwe ngaha mu Burundi, guhanahana ivyiyumviro ku vyatowe n'abashakashatsi, guteza imbere amahinguriro mu Burundi, gukomeza imigenderanire y'abashakashatsi n'abikorera ivyabo, gusuzuma aho amahinguriro ya hano iwacu ageze uyagereranije n'ayandi yo muri kano karere, hamwe no gukomeza imigenderanire ishingiye ku guhanahana ibidandazwa. Aho mwomenya ko iryo hayanishwa gurisha ryatanguye kuwa 9 rikazorangira kuwa 17 Ruheshi uno mwaka. Ayavugwa mu bijanye n'umuziki w'u Burundi, abari mu gisata c'imico kama barashima aho abaririmbyi n'abafise impano bose aho bageze, kuko bakura ibikorwa vyiza hanze y'igihugu c'u Burundi. Ange Sherisa Nzeyimana: muri kino gihe gusohoka igihugu ku bari mu gisata c'imico kama biribonekereza cane, kuko hari itanzwe no mu miseze abanyempano bifuza gutwara canke gukora ibikorwa vyabo mu mahanga, ariko intambamyi zikababana nyinshi. Bamwe mu bari mu gisata c'imico kama nka Renova Irambona ndetse na Maniraga bayitavise agico babivuga ko kubijanye no gusohoka igihugu na cyane cyane gufasha kwerekana ko igihugu cyacu kirimo abahinga byifashe neza cyane, novuga ko biruta imyaka 2 3 4 5 10 iheze, kuko uhadufatiye ku biharuro uraboneza ko mu kwezi kwa gatanu hasohotse abantu benshi, imigwi minshi y'abahinga. Mbere uyu mwaka wa 2023 hasohotse benshi bagiye mu bihugu bitandukanye. Birerekana neza ko mu by'ukuri kino gisata kuvyerekeye gusohoka igihugu no kubandanya tucyamamaza neza ko bikoragana neza cyane. Rero ukabika neza yuko nta nabandi bahinga tutamenya basohoka, mugabo bimeze neza cyane. Rero nkavuga nti uno munsi haruta ejo haheze, kandi tukasaba ko niba mu by'ukuri ho gusa ho butuntu ho guhinyanyura kugira ngo umurindi we munini gusumba navyo nyene byo byiza kuruta. Rero nkavuga nti rimwe kubahora bidogera ico gisata yuko ibintu by'amaviza, ibintu by'amapassport n'ibiki bigoranye, nibaza ko bamwe ari kutaba bamenye inzira bifata. Avant byari bigoye, kenshi usanga bavuga yuko
imiziki ari utugenegene rero ikintu kimaze kuba utugenegene ni ikintu nyine kibumengo ni ikintu gisanga atagaciro gifise rero no munsi namba umuririmbyi ashobora kuronka visa akagenda gukora ka kazi kiwe k'umuziki iyo ni intambwe ibyo nivyerekana yuko kumbe n'umuziki n'akazi nk'ubundi kuzo kuvuga industry nukurumva haba harimo umuzunguruko w'amafaranga uri kuyatembera muri ivyo bintu umuririmbyi w'umurundi ashobora kubeshwaho n'umuziki wiwe nga mu gihugu cy'u Burundi n'ahari bake babashobora kubeshwaho n'uwo mwuga hama bakaba hageze ku rwego yuko uwo mwuga bashobora ku exporta ukaja hanze muri ico gihe urabona yuko ni intambwe turiko turatera haraho turiko turava ariko nubwo bigeze hashimishije bamenyesheje abanyempano muri rusangi ko atari igihe cyo kwicara ahubwo buhaguruka bagakora bagabanya amajambo no bahamagarira kutamana impamvu zo kunanirwa dufata ibintu amayesheke yacu tukama dukunda kuyata ku bantu namba umwe yashoboye kureisisa bisigaye ko nawe byokunda kujya yabigenjeje nivyo bya bindi bavuga ati guca mu makanda ya bashobora guca mu makanda yiwe ni exemplaire ni byiza kuronka akaroro kamwe ku buri muntu wese agira inzira aba yaciyemo umenye yuko ni wakora uvuga uti nkeneye gukora ndondera inyungu z'amafaranga ni sûr et certain umuntu azozigerako kuku ukavuga gusa utazi nibyo uvuga kuko urazi nk'ubu hari ibintu twofatirako nk'ubu abantu benshi baravuga ngo droit d'auteur mugabo uza kubaza ni bande bazi iyo droit d'auteur ikora ryari bigenda gute ibiyerekeye bo babizi ko ni ibice 80% ntabo mugabo kandi ni babandi nyene iraba ikintu ca mbere umwe wese yige imbere yuko uca urubanza uvuga ingingo wibaza kari ntabanduka canke iciyumviro cawe wibaza karico umaze kugisohoka gishira ahantu no kuba ucemanga karico mugabo rero iyo wagisohoye nabwo abantu benshi bagacabona sico we nawe biba bikugabanya hari akantu bikukurako kukwemegwa k'icubahiro kiteka uyu mwaka wa 2023 bikaba biriko biraboneka cane ko ibikorwa vyinshi abanyempano bariko barakora babikora hanze y'igihugu kandi tabavunye cane ivyo bikaba ari bimwe mu biriko biduza igisata c'imico kama mu gihugu cacu tutandukire ku makuru y'inkino tuyashikirizwa na Jules Verne Nakimana aravuga mu nkino cyahere ku mukinyi Saidon Ntibazonkiza akinira umugwi wa Simba Sport Club wo mu gihugu ca Tanzania iruka gutorwa nk'umukinyi mwiza yaranze yohiganwa aho ni nyuma yo gutsinda ibitsindo vyinshi agatanga n'imipira myinshi ivamwe ibitsindo akaba rero yaje kubatorwa nk'umukinyi yaranze yohiganwa kuno wa gatanu niyo hatanga ubushimwe ku migwi n'abakinyi bigenjeje neza mwihiganwa ya Limited Women's League aho umugwi wa mbere ari wo Buja Queens wahawe miliyoni 7 uvira ya kabiri ironka miliyoni 5 PVP Buyenzi ya gatatu ironka miliyoni 3 intwari ba kane baronka miliyoni 2 n'igice umugwi wa Rainbow baronka miliyoni 2 nk'umugwi mwiza muri fair play umukinyi Kanyamuneza Erika atogwa nk'umukinyi yigenjeje neza kuruta abandi Izimana Rukia atogwa nk'umukinyi akiri muto yigenjeje neza kurusha abandi Hamisa Ina Rukundo atogwa nk'umunyegori mwiza yaranze iryo higanwa Sakina Saidi na Nicole Rehema batogwa nk'abakinyi batsinze ibitsindo vyinshi kuruta abandi ngaho turangije amakuru yacu ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana shimire bagenzi banje badufashije kuyatorokanya shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma shimire kandi n'abahagarikiye ari we Jules Verne Nakimana ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho muba mwubahwe naho butaha murakoze.